ibintu umuntu uze muvugizi w'igisirikare yavuze yuko ari intuzeye yoba ari sirikwi y'amatara yabaye. Nukuri nububeshi bumwe butagira uko bungana. Abasendefrede nukuri sinzi ikinyoma aho kizobashikana kandi nta naho kizobashikana nyene, kuko vyose murabona yuko vyamaze kuba nabi kubera ububeshi bubatse mu bubeshi, ivyo bakora vyose bubatse mu bubeshi. Nagomba ndababwire abantu muriko murankurikirana mwese, habayeho gusubiranamwo mu gisirikare, habaye nk'ivyabaye 2015, habaye imigwano imwe ya sindamusiga ya karabutaka. N'umugambi wa Amerika, n'umugambi w'ubumwe bwa Burayi, n'umugambi wa Banki Mondiale, n'umugambi wa ico bita FAO, n'umugambi wa ntuze wa FEB. Bukwiye mwabarundi mwitegure mwico gihe. Ntavyo bivuga ngo turiko turaraba Amerika, ntavyo bivuga ngo turiko turaraba i Burayi iki niki, oya. Urumva uvuze uti jewe ndikukiye vyose, nta kintu na kimwe ugasaba, vyose uba wikwije wenyene, uba vy'intagondwa. Ivyo bigo bigiye kuzogira ingorane, bizogira ingorane kweri. Mugabe ikibabaje bizokubitwa uburuhiro bwose, biruze kuruhira guca bugufi vyemere, kandi bizokwemera vyamaze kumererwa nabi. Barundi kazi n'abantu mwese mwoba mushobora kumva ururimi rw'ikirundi ndiko ndakoresha muri mu mpande zene z'isi, ndabaramukije amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, hanyuma nsanzwe narahiriye ku mwami mukuru no ku muhereje mukuru, hanyuma hariyongera ko ndi umuhanuzi. Hanyuma uno munsi kandi ni itariki 4 z'ukwezi kwa 4 2026. Uno munsi ngomba ngire ico nshikirije ku makuru yoba yaravuzwe n'uyundi muntu ku bintu bijanye n'ibintu bigiye kubera mw'isi canke bikubera mw'isi. Hanyuma ndaza kwishura ikibazo kimwe bambagije, hanyuma kuzi kumviriza ndaza kuba ndiko ndavuga n'ubuhanuzi ku muntu azi kumviriza. Muga ku utazi kumviriza nta naho mwaza kumva. Muga kubazi kumviriza harimwo ubuhanuzi. Hanyuma iyo audio ngize ico mvuga ko ndaza kuyirungika ivuga iminota 19, muraza kuyumviriza. Hanyuma kandi hariho n'iyindi audio kandi nza kubahereza, yavuzwe n'umuhanuzi avuga ko yarahiriye kubicegera ciwanje. Uwo muhanuzi nagomba ndababwira abantu bamaze kumbaza ibibazo vyinshi, nukuri sindamuzi. Audio ziwe mparazumviriza, sindamuzi ngo avuka hehe canke ngo abahehe, nta nomero ziwe mfise, turigera tuvugana, sinzigwa ni no mu gihugu ca hehe. Mugabo murinze mubona ndaje natanze audio y'umuntu, iyo audio jewe ndemeza ivyo avuga n'ubu. Iyo audio y'ubwa mbere natanze nayemeje 100%. N'ubu kandi ndaza kusura kwitanga iyo audio ivuga iminota 41. Uwishoboye aza kuyumviriza, izo audio zose nza kurungika zose muze kuzumviriza, kuko zirimwo ibintu bikomakomeye ku rugero mutagira uko rungana, zirimwo amabanga anyegeje y'isi ku rugero rumwe tagira uko rungana. Uza kushima avyumvirize izo audio zose ko ziba ari 3 zose, muze kuzumviriza zose. Uwo muhanuzi yitwa Daniel, avuga ko yitwa Igiraneza Daniel. Nukuri ndemeza, kandi ngo aracari muto, ndemeza ibintu avuga n'umuhanuzi vy'ukuri. Ivyo ahanura ivyo ibintu vy'ukuri 100%. Umva, murumviriza amanota nayamuhaye yose sinayagabanije, kuko jewe baba bahanuzi bahanura ivy'ukuri n'abahanura ivy'ububeshi, jewe vyose mba ndabizi. Uvuze ivy'ukuri ndamenya ko wavuze ivy'ukuri, wavuga bitari ivy'ukuri ndamenya yuko utavuze ivy'ukuri. Nukuri ndemeje yuko ivyo avuga nukuri 100%.
rero reka rero jewe mbanze nje mu vyo no musi naramukiye ku bano babwira. Ubwa mbere mbanze nihanganishe abarundi bahuye n'ivyago mu gihugu c'i Burundi i Bujumbura. Ababuze ababo ndababwire nti pole cane gose, mugabo pole umuntu aba yababaye. Hanyuma ababuze ababo n'ukuri mwihangane. Ababuze ibintu bahaburiye amazu, bakahaburira imiduga, bakahaburira imitungo yabo, mvuge kandi nti mwihangane, nta kundi nyene ni mu bihe vy'iherezo. Mwihangane cane gose. Hanyuma nagomba ndababwire abantu mwese muriko muranyumviriza, ibintu umuntu uze muvugizi w'igisirikare yavuze yuko ari ntuzeye yoba ari siriku y'amatara yabaye. Nukuri nububeshi bumwe butagira uko bungana. Abasendefrede nukuri sinzi ikinyoma aho kizobashikana kandi nta naho kizobashikana nyene, kuko vyose murabona yuko vyamaze kuba nabi kubera ububeshi bubatse mu bubeshi, ivyo bakora vyose bubatse mu bubeshi. Nagomba ndababwire abantu muriko murankurikirana mwese, habayeho gusubiranamwo mu gisirikare, habaye nk'ivyabaye 2015. Habaye imigwano imwe ya Sindamusiga ya Karabutaka. Harabereye ingwano kw'ibohero rikuru rya Mpimba ku rugero, ingwano imwe ya Bworomvako ya Sindamusiga. Harabereye ingwano muri base militaire imwe ntoshobora kuronka ingenda basigurira. Abasirikare ubwabo bariko baragwana hagati yabo nk'ivyabaye 2015. Nta wateye avuye hanze, n'abasirikare bonyene ubwabo basubiranyemwo. Aba basirikare rero ngomba ndabaha impanuro imeze uku. Bamwe abahinga bavuga yuko bamwe baba bari bateguye kudeta. Mu nyuma hariho abantu bagomba kubohoza bari mu Mpimba, bagenzi babo. Mu nyuma rero umwe muri bo yoba yaramenye ibanga. Mu nyuma rero bo bagenda bazi yuko biteguye neza, tangorane bashikira kugurura ibohero, mu nyuma bagatwara abo bari bakeneye bose. Hanyuma mugabo baciye basanga hari umwe muri bo yamenye ibanga. Mu nyuma rero baciye basanga abasirikare nabo babiteguriye. Urumva rero barambikana kabisa, baragwana ku rugero rumwe utarigera rubaho no kubaho. Hakoze ibigwanisho bimwe vya rutura, bimwe vya rurangiza. Urumva rero ibi umuntu uzeye umukuru w'igipolisi, umuvugizi w'igisirikare Gasupari Baratuza yavuze yuko ngo ari ntuzeye ngo kurusirikwi ngo yabaye oyaye. Bararasanye guhera saa moya zo mwijoro, saa moya na nusu zo mwijoro kugeza saa munani zo mwijoro. Murabona yuko amasasu n'amabombe vyaguye mu makartie atandukanye. Zari izo bariko bararasana, si vyari bituriwe n'umuyaga, bararasana nyene. Abasirikare hagati ku basirikare bararasanye ku rugero mutegera uko rungana, kuko bose bari bafise ibigwanisho bimwe vya rutura bose. Nuko rero amakuru ameze uko, nukuri bareke kubesha. Hanyuma nongere subire mbwire abasirikare b'igihugu c'i Burundi, oya hinge mbanze mare iki kibazo ca mbere. Ikibazo ngomba rero n'ubuhanuzi ngomba mvuge. Abasirikare bose bazi yuko boba bifuza gutembagaza ubutegetsi, batagomba kuba biteguriye ubwo bwami bwama buriko burahanurwa buri munsi, nibabireke, bopfa bagahona. Narababwiye yuko inyuma ya Evariste Ndayishimiye nta musirikare azosubira gutwara igihugu c'i Burundi. Bakaba bimvira yuko bogira kudeta mu nyuma bagatwara igihugu, ntibizoshoboka. Abazobigerageza bose bazopfa, bazohona. Nibabireke. Abazoba batariko barakora bamenya yuko bariko barakorera mu mugambi w'Imana, bahamagara umwami yatoranijwe akaza mu gihugu kugira ngo amahoro agaruke, nibabireke, bopfa bagahona. Iri tangazo nongere ndaribwire n'abafise ibigwanisho bose boba biyumvira ko boba bagomba kugwanya leta, bazi yuko bazogwana
kumbure Imana ibahaye bagashika bazi ko hatazohamagara uwatoranijwe, nabo ubwabo baze babireke kubera bopfa bagahona. Imana izoshigikira abantu bazi ko bariko barakora ibintu mu nyuma bagashira mu mategeko ivyahanuwe vyose, abo bazoshika. Bitameze gutyo abandi mureke muzoba mugiye gutanga novuga ntimwoba mugiye kuruhira ubusa nk'umuvyeyi yabuze, mwopfa mugahona murabireka. Ubwo n'ubuhanuzi. Jewe ndavuga ubuhanuzi nkirenganira, na hanyuma abavyumva bakavyumva, batavyumvise nabo nta kundi, mugabo jewe ubuhanuzi mba nabuvuze nkarengana. Okay. Ikindi n'ubundi butumwa kandi ngomba mpereze abasirikare. Abasirikare mwagiye kugwana muri Kongo, nukuri nimurabe mube abantu, kubera nagomba ndababwire yuko ingero y'icaha n'urupfu. Ibikorwa muriko murakora muri Kongo mwica abantu, nukuri nibikorwa biteye isoni, nibikorwa biteye ubwoba cane gose. Murica abantu, mugatema imirima, mukica inka, mukica buri kintu icari cyose, mukica igitungwa cari cyo cyose mwasanze, buri kintu icyo cyose mukacica. None bantu mwe ko none abakongomani batateye abarundi, none abarundi none muriko muragenda kugwanira iki none? None namwe Imana nk'ubu kw'ingero y'icaha ari urupfu, Imana namwe yobasubiriza mu ndumane, ubwo mwe abasirikare mwobabara? Ubwo ababatumye bobabara? Ko ibikorwa muriko murakora ari ibikorwa vy'ubukoko, vy'ubugizi bwa nabi, bimwe bitarigera bibaho no kubaho. Abantu muriko murica, ubwo muba muzi ko ari ibiremwa vy'Imana? Abantu mwoba muriko murica, ubwo muba muzi ko basenga Imana? Ubwo muba muzi yuko Imana ari ihora? Ivyo bintu bwahemwe ibintu muriko murakorera muri Kongo, ubwo murazi ayo mabi muriko murakora, ubwo murazi yuko bizobakurikira mwebwe n'abana banyu? Nabahanuriye ndababwira nti abasirikare b'abarundi nimuve muri Kongo, ntaco mwagiye kugwanira, nimuveyo. Bantu mwe ubwo bugizi bwa nabi bw'ubunyamaswa ntimwobureka gahemwe? Jewe iyo yari impanuro yiwanje. Ababishoboye mwobikora, mutabishoboye naho namwe igihano c'Imana ntikiri kure, kiraje. Kandi kibagarutseko namwe ntimuze mubabare. Canke nk'ubu mbega abo bakongomani nabo bovuga bati ko batwishe bakatumara, reka natwe tugende tubivune. Mbega ubwo mubona iyo bova ni kure kugira ngo binjire Bujumbura, basivye Bujumbura yose bakayiturira yose bakayirangiza, ubwo hoba ari kure? Ubwo mbega Bujumbura yose bayituriye bakayirangiza, ubwo namwe mwobabara? Ko mbona ibikorwa muriko murakora muri Kongo ari ibikorwa vy'ubunyamaswa, vy'ubukoko, ubwo namwe mwobabara? Ndababajije, mubo bofata Bujumbura yose bakayiturira yose bakayirangiza, ubwo mwobabara? Jiwe ndi umuhanuzi, mugomba muvyumve canke mugobe mureke. Nimureke ubwo bugizi bwa nabi bw'ubunyamaswa, bw'ubukoko, nimubireke. Nimube abantu, mureke kuba ibikoko. Ibintu muriko murakorera muri Kongo si ivy'abana b'abantu, n'ivy'ibikoko, si ivy'abantu. Mu Kirundi baca umugani bati bibwirwa benshi bikumva bene vyo, kandi akataretse nako kaba gasema. Mubandanye. Hari igihe nkubise y'amavyera yakubise yayitarukiriza. Kizi twasemerera tukababwira, mugabo ntimwigere mwumva ivyo ariko turababwira, mpera nimero kandi namwe muzovyishura n'akazi kanyu. Kandi ikibabaje nuko n'uruvyaro rwanyu ruzobigiramwo, kandi arimwe mwagiye kuruhama. Okay, aho kubumva navuze. Bo jewe ivyo nkeneye kubabwira uno musi ni amabanga nyegeje y'isi n'Imana, abantu mudashobora kuba mwomenya. N'amabanga, n'ibintu bijanye n'izi ntambara mubona ziriko ziraba mw'isi. Rero nagomba kubabwira ibintu vy'amabanga menshi anyegeje. Iyi ntambara iriko irabera muri Irani, igafata ibihugu hafi ngira ngo birenga 10 vy'Abarabu.
iyi ntambara ntiri kure, ntayitanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Bo hanyuma kandi ntiri kure n'ivya corona. Muriko muranyumva? Intambara y'Uburusiya na Ukraine n'intambara ya Irani na Israeli na Amerika. Izi ntambara zose zirafatanye n'ivya corona. Bo bipanze uku abantu baganza isi babayeho bategura imigera, bategura intambara. Nizi ntambara mwagiye mubona ziba mu bihugu bito bito bitandukanye, na cane cane vya Afrika, kwari kugira ngo bamare bahonye abantu. Hanyuma intambara zagiye ziba muri Afrika babona umenga ntazo ico zimaze. Mu nyuma batanguye gukora umugera wa sida. Uko bari bawuteguye bari bazi ko uzokwica abantu, siko vyagenze. Basanga abantu barawugwara mugabo barawugendana ntaco bagira, ivyo barabivamwo. Mu nyuma abaganza isi bakora umugera wa Ebola. Ebola bari bazi ko izorangiza abantu mw'isi na cane cane muri Afrika. Basanga iyo Ebola abantu barayigwara mugabo yica imparugwa, ivyo barabivamwo. Mu nyuma bakora umugera wa corona. Bakoze umugera wa corona, bari bazi yuko uwo mugera wa corona n'imiburiburi uzokwica abantu mw'isi ukabahurunganya. Mugabo abanyafrika bo murazi bobo mwinywereye umukaratusi mukirira indimu vyaba birangiye mwaba mukize. Urumva muri rusangi abanyafrika n'ubwoko bw'Imana barakomeye cane gose. Barafise muri rusangi bafise ubwirinzi mu mibiri yabo, n'abana b'Imana. Hanyuma rero corona rero bamaze kubona yuko ataco haniniya corona, iyi nteguro yayo bari bapanze corona n'ico bita guma mu rugo. Bari bagomba ubwa mbere bahomvye, muravyumviriza neza, umugera bawuteye, mu nyuma bahomvye amakampani canke amashirahamwe manini manini akomeye kw'isi, cane cane ishirahamwe rya mbere niriryunguruza abantu mu ndege. Indege nizo zahahombeye cane gose. Mu nyuma n'amahinguriro akomakomeye nayo kandi barayahomvya kubera abantu bataja mu buzi kubera bari bugaraniye mu ntumbero mu mihana, mu ntumbero yo gukorora ubutunzi canke ico bita economy, kugira ngo bayikorore urwego nyene rw'abantu bashobora kwicwa n'inzara. Mu nyuma uko bari babipanze basanga muri rusangi novuga ntivyaranse, siko vyagenze. Mu nyuma rero bari barapanze yuko ivyo vyanse, mu nyuma baca bakurikiza intambara. Izo ntambara rero ziba bazitegurira mu bihugu baba babona yuko bifise agaciro n'akamaro ku bindi bihugu. Nk'ubu nk'akarorero, Ukraine cari igihugu ngo kimera kurya kwa Congo. Cari igihugu gifise ubushobozi bwo kugaburira Uburayi bwose. Cari igihugu kininiya gifise ubushobozi bwo kugaburira Uburayi bwose no kugaburira Afrika yose. Ivyo bihugu rero nivyo baca babanza bakibasira, bakafata imitungo bazi yuko ituma abantu babaho, nivyo baca bibasira.
murabona ko Uburusiya baciye babufungira imihora y'ibitoro n'iki ibintu vyose vy'indandazwa bikomakomeye, ibintu vyose Uburusiya bwatezwa baca babufatira ibihano mu ntumbero yuko biriya ibihugu bidafise amikoro na cane cane ibihugu vya Afrika, kugira ngo abantu bapfe bishwe n'inzara, bishwe n'ubukene, abandi nabo kubera ubukene bite mw'ibarabara bamere nk'abiyahura, habeho intambara, bamwe bicwe n'intambara kubera bariko baragwana, abandi bicwe n'inzara, abandi bagira iki n'iki. Rero nagomba ndababwire uwo n'umugambi w'abaganza isi, abo bita aba Illuminati. Ivyo mwige mwibaza ngo ni ibintu bizima, ni umugambi wa ONU mu mpfunyapfunyo, ni umugambi wa Amerika, ni umugambi w'ubumwe bwa Burayi, ni umugambi wa Banki Mondiale, ni umugambi wa ico bita FAO, ni umugambi wa ntuze wa FMI. Iyo ni imigambi y'abantu baganza isi. Mwibuke jewe igihe ndahiye kw'itariki imwe naravuze nti Vatikano ntizonsinda, ndavuga nti ONU ntizonsinda, ndavuga nti ubumwe bwa Burayi ntibuzonsinda, ndavuga nti na Amerika ntizonsinda. Harya nari navuze amajambo menshi akomeye cane gose. None rero babonye yuko n'ubundi kugwanira muri Ukraine honyene gusa ntaco bimaze. Mu nyuma rero Irani niyo yari ifise igitoro cishi coba gikwira hafi kw'isi yose, kandi Irani kandi ni igihugu kininiya, kandi naco nyene kimera, kirimwo indya, carimwo indya nyinshi, carimwo n'ibitoro vyinshi, cashobora guhereza isi hafi yose. Rero murabona ubu bateye muri Irani, ikintu ca mbere bihutiye guturira ivyo bitoro. Ikintu ca mbere bihutiye kwica muri rusange ubutunzi bwose bwa Irani. Mu nyuma Irani nayo yarivunye, nayo nyene yakubise ibintu bikomakomeye muri ivyo bihugu vy'Abarabu, ibitoro, ububiko bw'ibitoro, aho bahingurira ibitoro, amahoteri, iki n'iki. N'ubu rero kandi murabona yuko indege zose zahora zigwa muri Dubai na Emirates, niyo novuga yari centrale yo kuja mw'isi yose. Kuva iyo ntambara itanguye indege zose ntiziriko zirakora. Nagomba ndababwire abantu muriko murankurikirana, muri Amerika amahinguriro menshi bariko barayugara, kandi bafise intumbero. Hariho abantu bakomakomeye mw'isi, abo barya ba Bill Gates, abantu nyene bafise amafaranga yo kugweza rwo hejuru bagaba isi. Izi ntambara bazifisemwo ukuboko, kandi bobo ziba zirimwo inyungu. Abantu muriko muranyumviriza, nama ndiko ndababwira ubuhanuzi. Ubu kandi ngomba ndababwira ubuhanuzi rero kandi. Mwumvise ndababwiye nti jewe Vatikano ntizonsinda, Amerika ntizonsinda, ubumwe bwa Burayi ntibuzonsinda. Reka rero ndavyinjiremwo neza na neza. Aba bantu bumvise ngo ONU na FMI na Banki Mondiale na ntuze na FAO, aba bantu muri rusangi mwige muzi ngo bakora ivyiza. Akazi kabo nabo gukurikirana mbega imibereho y'abantu, imibereho y'ibihugu imeze gute. Urumva bica igihugu bagomba bakakiza igihugu bagomba. Mwibuke yuko nababwiye nti Uburundi ntiburikukira, nti mw'ico gihe buzikukira. Hanyuma nagomba ndababwire abantu munyumviriza, amadini yazanywe n'abazungu, baza biyambitse ishusho y'ivy'Imana, mugabo ntibazanye ivy'Imana.
bazanye amacakubiri n'inzankano ku rugero rumwe utagira uko rungana. Urumva ibi vyo kugabura abantu gasanga ngo twege turi mw'ishengero niri murabibona yuko bari mw'ishengero niri n'abari mw'idini niri n'abari muri idini niri ntibacana uwaka, baba bo kwicana no kwicana, baba borasana no kugira iki n'iki. Mwibaza ngo ivyo bintu abatabizi mukibaza ngo ni iyobokamana, kumbe ni vya Satani. Nivyo mwibonera amashengero mu Burundi murabe ingene angana, bose nta numwe ahuza n'uwundi, bose ntibacana n'uwaka. Eka mbere n'abasengero hamwe na bamwe barasimbiranira ko kurya kudukoko barabana. Ntimuzi ko aho bigeze kurasana canke ahandi nabo bakagwana bagakubitana nyene ubuhiri kugeza nk'uko umenga harisi abantu bariko baragwana. Abantu b'Imana barakora ivyo? Oyaye, abakozi ba Satani, abakozi ba Satani. Rero intuze y'amadini, umuntu yazanye amadini n'uwazanye imigambwe vyose ni bimwe, n'itegeko rivyemeza ryose rirasa. Itegeko ryemeza umugambwe n'itegeko ryemeza idini vyose nico kimwe. Urumva uwazanye idini n'uwazanye umugambwe, urumva n'ukugabura abantu ukabacamwo imigwi. Intumbero yabo yari y'ugusambura Afrika. Muriko muravyumva? Siniko ndavuga Uburundi bwonyene gusa, yari yo gusambura Afrika. Abantu bazubazwe n'ivy'amadini baje guharira ivy'Imana, mu nyuma ntibaronka umwanya wo kwiyumvira ivy'iterambere. Mu nyuma umwe abadasangiye idini, umwe aba umwasi w'uwundi, uwundi aba umwasi w'uwundi, kandi bose ari abene gihugu kimwe, bavuka mu gihugu kimwe. Urumva baje guteranya abanyafrika, canke baje guteranya abirabure, mwamire mu ntambara zitagira izina. Okay, imigambwe, murabona abantu badasangiye umugambwe umenga ntibasangiye n'igihugu, umenga nta nico basabasana. Bo niyo ucaka ugasanga umunyamugambwe umwe mutasangiye umugambwe nubwo bariko baramwica, umenga ntibariko barica umuntu, umenga bariko barica igikoko. Mwama mwabibonye abasendefudede ivyo bigira ngo nimbonera kure, ivyo bagirira abandi bantu. Ubu rero ntiburi kure ibintu mumaze kubona mu gihugu cy'u Burundi, mwoho mubibonera n'iwanyu mwana agomba. Rero mu minsi itari ya kure, aba baganzisi bariko barategura iyi ntambara yantuze ya Irani izoza nizo muri rusangi ikabandanya. Hano inzara, hazoba inzara mw'isi ku rugero rumwe rw'uko uzoharokoka. Naravuze ntihazokwambuka intwari gusa, harya mba navuze ijambo rikomeye cane gose. Hazoba inzara hamwe uzoyirengana, kandi izo nzara zizovyara intambara. Kandi kibabaje, abantu ntibazohunga, nta namwe bazoja kubera nta bitoro bizoba bihari. Naba nabihanuye ivyo bintu. Hazoba intambara zimwe za rukokoma, n'abantu ntibazohunga. Hazoba hari inzara, nta bitoro bizoba bihari, urumva nta mikoro bazoba bafise iyo bazoja. Ivyo muvyitege. Bo rero jewe Bigirimana Nicolas nama ariko ndababwira buno buhanuzi. Hariho abantu bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ngo baratoranijwe. Nama niko ndabahamagara nti aho bari nibaseruke. Mwabantu mwe, hagiye kwambuka intwari gusa, ndabasubiriyemwo. Saho gutuma umwana. Jere nagomba ndababwire amabanga akomeye y'Imana nayo. Jewe ibintu mwe muri ko murabona ubunyene, jewe Imana yatanguye kubinyereka muri 2002. Ndagenda irabinyereka muri 2009. Ndagenda Imana irabinyereka ndasimvye, ndagenda Imana irabinyereka muri 2007. Ndagenda Imana irabinyereka muri 2009. Imana irabinyereka muri 2011. Imana irabinyereka muri 2015. Imana irabinyereka muri 2017. Imana irabinyereka muri 2018, 2019, 2020. Mu nyuma Imana impa urutonde rw'ibintu vyose ingene bizoba bipanze vyose.
ibi bintu muriko murabona ubu nyene jewe porogaramu yose izoba mw'isi yose, reka ndababwire jewe ubwa mbere mu buzima ingene nabayeho Imana impa urutonde rw'ibizoba mu kwezi kose nkaba ndabizi, mu nyuma ndaduga mva ku kwezi nja ku mwaka, ibizoba mu mwaka vyose nkaba ndabizi kuva nkiri umwana. Mu nyuma Imana iranduza inkura ku mwaka inshira ku myaka 10. Ivyo vyo ku myaka 10 nabibonye muri 2002, inyereka ibintu bizoba mu myaka 10 guhera muri ivyo 2002, ibintu bizoba mu myaka 10 muri iyo myaka 10. Iyo myaka 10 iheze niho Imana yacinduza inkura ku ivyo bizoba ari imyaka 10, inyereka ibintu bizoba mu myaka 300 iri imbere. Urutonde rw'isi yose ingene izoba ipanze, intango n'iherezo ingene bizoba bimeze, ndabifise ndabigendana. Jewe rero Imana icitangura kuntegura, icitangura kumpa amategeko, icitangura kumpa ivyo nzokora n'ingene ibintu bizoba bipanze. Bantumwe, murazi yuko nababwiye yuko nzogarukana Edeni, murazi yuko nababwiye ko Imana yantumye ko nzosubira kurema umuntu mushasha. Si kuvuga ngo nzorema kujya kw'Imana, oya. Murazi ko navuze yuko mu gihugu cy'Uburundi atabasazi bazohaba, murazi ko navuze ko atabipfama bizohaba. Ibintu bimeze uku. Jewe Imana yaramaze kumpa urutonde rw'ubwoko bw'ibitungwa vyose, nk'uko vyabaye kuri Adamu. Imana ikamuha itongo ariyo Edeni, ikamuha n'ubwoko bw'ibimera vyose, ikamuha n'ibitungano vyose. Jewe rero nanje Imana yaramaze kumpa urutonde rw'ibitungwa vyose muri ubwo bwami bizoba bihari, ibitungano vyose, urutonde Imana yaramaze kurumpereza. Mu nyuma kandi Imana impa n'urutonde rw'ibimera vyose bizokora ico gihe, iranantegura ndanavyitegurira no kuvyitegurira. Mbandanye nagomba ndababwire uwundi muntu yahawe ivyo bintu nuwo bita Nowa. Niwe Imana yahaye amategeko, imubwira yinjize munuzeye mu bwato ubwoko bw'ibitungano vyose n'ibikoko vyose. Jewe nta bikoko Imana yambariye, Imana yambwiye ibitungano gusa. Imana yongera amubwira iti abike n'ubwoko bw'imbuto zose. Nowa niwe yabibwiwe wenyene gusa, nanje ndababwire mwumve mw'abantu mwe, ndababwira ibintu vy'amabanga akomeye cyane gose. Nanje Imana yabanje kuntegura, irambwira ubwoko bw'ibitungano vyose nzotegerezwa kuba mfise vyose, n'ubwoko bw'imbuto nzotegerezwa kuba mfise zose. Nagomba ndababwire kugeza izi saha ndiko ndavuga ubwoko bw'ibitungwa vyose Imana yambwiye vyose, n'ibitarashika vyose birahari bigomba bishike, imbuto nazo zaramaze gushika zose. Ubwoko bw'imbuto zose muzi, ibintu biterwa vyose abantu bakarya vyose, Imana yaramaze kubimpa, yaramaze kubitegura vyose ndabifise. Bo muti none ibintu bimeze gute? Burya iyi angeri irimwo uburozi bw'ici si, murazi ko uyikoresheje atayikoresheje adasubira kwimbura. Hanyuma kandi ivyo vyose babikora babizi. Mu nyuma narababwiye ko aya mareta yose akorera ari amareta akorera Satani. Murabona yuko bagiye bababwira yuko ngo nugukingira ibidukwikije, ubwoko bw'ibitungwa vyose barabihonya, kugeza hamwe bavuga yuko inka ntibirekuwe ko ngo bazoro bambe ngo bagira ngo babishoboye ntibazitungire mu mazu. Uwo wose wari umugambi gushira mu ngiro w'aba bantu, imigambi yateguwe kuva kera.
mu ntumbero yuko ubutunzi bwose amikoro bose bokwikora ko bazoba batavyo bafise. Mu nyuma murabona yuko hageze igihe bavuga yuko imbuto mudateye izi mbuto ngo zageragejwe, ngo ziri certifiye. Murabona yuko tugeze ku rugero rw'uko ibigori batazanye ibigori abantu bataronka imbuto batera. Ivyo Imana yarabimpishuriye. Mu minsi ivyo bigori bizobura burundu. Muriko muravyumva? Kurya bahora bazana ibigori bigategwa bizobura burundu. Hamwe abantu batigera babironka. Nagomba ndabahumurize barundi. Imbuto abarundi bose bazotera naramaze kuzibika ndazifisa. Imana yarabintumye narazibitse ndazifisa. Bo ndabandanya. Hazogera igihe bakora inyama zihinguwe mu malaboratoire atari inyama kama. Nagomba mvyemesha abarundi. Twege tuzogumana ibintu kama. Ivyo vy'imbuto zawe ngo ziva mu bindi bihugu iki n'iki, twe tuzogumana imbuto kama originale mu bimenye uko nyene. Bo jewe rero Imana yampaye ububasha budasanzwe bwo gushobora guhangana n'ubwoko bw'amadini yose aba mw'isi. Ico ni kimwe. Impa ububasha bwo guhangana na FAO. Ico ni kigira kabiri. Impa ububasha bwo guhangana na ONU. Ico ni kigira kabiri. Impa ububasha bwo guhangana na FMI. Ico ni kigira gatatu. Impa ububasha bwo guhangana na Banki Mondiale. Murumva ivyo bintu ingene bingana vyose, ingene bingana, mugabo nkaba ndavyemeza yuko vyose ngiye guhangana navyo. Amerika nayo Imana igiye kuyicisha bugufi be n'ubumwe bwa Burayi kugeza hamwe n'ijambo bitazosura kugira ijambo ndabibabwije ukuri. Hagiye mu minsi mugiye kuzoba mubona ibintu vy'utwumiza ku rugero mutagira uko rungana. Hanyuma igihugu cy'u Burundi nico gihugu cy'isezerano. Si jewe jenyene gusa ndi umunyamasezerano jenyene gusa. Imana yarampishuriye igihugu cy'u Burundi nico yitegereje kirimwe abantu basenga Imana by'ukuri bonyene gusa. Uza gusanga ubwo bwoko bw'amadini yagiye mu gihugu cy'u Burundi nibo bantu ba mbere batangwe gusinya ibintu by'abatinganyi, nibo bantu ba mbere batangwe gukora ibintu bimwe bitarigira bibaho no kuba bikibereka yuko ayo madini atari amadini y'ukuri, ari amadini ya Satani. Ngomba nishure kino kibazo kijanye n'intuzeye. Ico bita ntuzeye ikaranga muntu ntuzeye ngo ikoranye ubuhanga, ico bita ntuzeye ID, digital ID. Ico abakimbagije mu cyumvirize neza. Bambagije bati nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu yerekwa, none twoyifata canke tuyifate. Nagomba ndababwire iyo digital ID ku muntu azi yuko yatewe urushinge rwa corona, uyo kuyifata no kutayifata vyose birasa. Uwuzi ko yatewe urushinge rwa corona ari muri systeme bagomba. Uwo kuyifata no kutayifata birasa. Muri rusangi umuntu azi ko yafashe urushinge rwa corona wese amenye ko yarahemukiye Imana, vyarakwiye wari mu mugwi wa Satani. Ntavyo bamwe azosenga ngo azoharigwa, ntazogira ubabesha, ntawe bafata ku nguvu. Yego hari abo babafashe ku nguvu, mugabo uwanse yaranse ntiyarutewe nyene. Ubuzi ko yarutewe yagombye gukingira ubuzima bwiwe. Bimwe vyanditse muri Bibiliya ati uzogwanira ubuzima bwiwe azobubura, uzobwanka nawe azobuhabwa, azobushumbushwa. Aho sivyo cyo no babwira. Ubuzi ko yatewe urushinge rwa corona wese ntaco no mufasha, nta na kimwe. Mugabo umuntu uzi ko atatewe urushinge rwa corona
munyumvirize mwabantu mwe, umuntu azi ko atatewe urushinge rwa corona, iyo digital ID ayice kure, ayihunge. Kubera mw'isi harimwo imiriyaridi indwi. Bavuga yuko mu myaka muri 2050 abantu bazoba bashikanywe imiriyaridi 10. None rero bifuza kwica imiriyaridi zigera hafi 6 z'abantu mw'isi. Mu nyuma basigarana umuriyaridi umwe canke umwe n'inusu. Ingene bazobikora rero, iyo digital ID ibafasha ko bariko barategura yuko mw'isi hazoba umwami umwe, ifaranga rimwe ritabonekana, hanyuma abantu bose kw'isi yose igihugu kikaba kimwe. Mu nyuma bifuza yuko abantu bose babagira inyagano, kandi mw'isi ntibifuza ko umuntu azobagabana ikintu na kimwe, ibintu vyose bizoba biri mu minwe y'abo bantu, mu ntumbero yuko abantu bose babatwara uko bagomba. Uwuzi rero ko azotora iyo digital ID amenye yuko biba bifatanye na telefone yiwawe. Ivyiwawe vyose baba babikurikiranira kuri ntuzo y'icomputer. Mu kwica abantu rero bazohora bica abantu baciye kuri izi telefone dukoresha. Ku muntu yafashe urushinge rwa corona, no kubera uwafashe urushinge rwa corona, imyirondoro yiwe yose barayifise kandi ifatanye na telefone, iyi telefone dukoresha. Na digital ID bagomba bakire mu mutego abatashoboye gutegwa inshinge za corona, bose baje muri systeme imwe. Mu nyuma rero kugira ngo bagenzura abantu neza, bazoba bamaze gufata izo ntuze bose, mu nyuma bazobashiramwo ico bita microchip, arico ca kimenyetso ca sisa c'666. Utazovyemera, na cane cane muri abo bari mu bihugu vya rutura, nta kazi azoronka, ntazoja kwa muganga, ntazoja no mw'isoko kusuma. Uko niko abantu bagiye kugenza abantu. Mu nyuma abantu hazogera igihe inzara itera ku rugero rw'uko bazosigara bagaburirwa na ONU. Kandi izo ndya bazorya zizoba ari indya zibabahereza zitatuma baramba, zibarya bagapfa n'ingoga na n'ingoga muri rusange. Kandi bizoba bikorwa n'aba bantu b'abatunzi bakomakomeye baganze isi. Inyungu zabo rero bazoba bagiye kuzishikira. Muri rusange bazoca bemera yuko habaho uwo bagomba, uwo batagomba ntazobaho. Mw'ico gihe umuntu uwo ari we wese babona ngo atafise ikimazi mw'isi ataco abamariye, uwo bazomwica baciye kuri uyu mwirondoro canke ico bita ntuze digital ID na telefone. Ico mube murabimenya uko nyene rero. Rero munyumve neza, aha nama ndiko ndababwira nti ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana. Ubwo bwami bw'Imana rero nubu bwami buje kugwana n'ubwo bwami bwa Satani mu ntumbero y'ukurokora abana b'Imana. Jewe ndazi ndiko ndavuga abantu benshi barangwanya. Jewe meze nka kujya kwa Mose. Mose yaragiye gutabara abanyisirayeli, mugabo abanyisirayeli harimwo abantu bafise inyungu yuko abanyisirayeli ari nyagano, bafise ivyo bahabwa na Farawo, bakabaho neza iki niki, bakaca bashima yuko ubwoko bw'abanyisirayeli bose boguma ari nyagano nta ngorane. Abo bantu bagwanije Mose bamutera amabuye ku rugero rumwe ko rungana, kandi Mose yari yatumwe kuja gutabara ubwoko bw'Imana. Mugabo
kubera ububasha Mose Imana yari yaramuhaye vyarangiye abanyisirayeli bose batabawe. N'ahandi rero abangwanya canke abatugwanya bizorangira bose bapfuye, ntibizobuza yuko umugambi w'Imana ushika. Nagomba ndababwire ubwami bw'Imana buragiye guhera mu gihugu cy'i Burundi. Mu nyuma ikiraro ni Burundi, mu nyuma hazotabagwa Afrika yose byihuse mu mwanya mutoyi, hanyuma isi yose izogaruka gufukamira igihugu cy'i Burundi. Kuko igihugu cy'i Burundi nitwe tuzogumana indya programa y'indya yose. Ni bimwe n'abandi babwira nti programa y'ingene abantu bagiye kuzobaho nta numwe abizi. Nitwe tuzogumana indya kama abantu bahora barya nyene zifise proteine, zifise vitamine zikwiye abantu barya bagashobora kubaho no kuramba bakaramba. Igihugu cy'i Burundi nico kizoba kizifise. Urumva Imana yaramaze kumbwira ubwoko bw'indya zose Imana yemera zose ndazifise zose. Ndazifise ndabibabwiye igihugu zisa ariko ndavuga ndazifise zose, ubwoko bw'ibiterwa byose ndabifise, sivyo nzonda kujya kurondera kuko mu minsi ntibizosubira kubonekana. Bo hanyuma twebwe mu gihugu cy'i Burundi tuzogumana passport originale nk'izi nyene twara dusanzwe dukoresha. Hanyuma mu gihugu cy'i Burundi nitwe tuzogumana amafaranga, nitwe tuzogumana amafaranga agaragara. Abantu nyene inoti nyene nkuko nyene mubona tukoresha inoti nyene, igihugu cy'i Burundi tuzogumana inoti nkuko twahora. Mu nyuma ibanki nyinshi narababwiye zizokwibwa zose. Mu nyuma tuzoshinga amabanki vyihutirwa. Ivyo Imana vyose yarabimpaye navyiteguriye ku rugero rumwe tagira uko rungana. Mu nyuma tuzoronka ico bita ubwigenge bukwiye. Muravyumva? Tuzoronka ico bita ubwigenge bukwiye, ukwikukira gukwiye. Urumva iyo mvuze ubwigenge bukwiye, mwabarundi mwitegure. Mwico gihe ntavyo bivuga ngo turiko turaraba Amerika, ntavyo bivuga ngo turiko turaraba i Burayi iki niki, oya. Urumva uvuze uti jewe ndikukiye vyose, nta kintu na kimwe ugasaba, vyose uba wikwije wenyene, uba wikwijije, kandi ntacyo tuzoza gusaba muri ONU, nta niki, uravyumva? Canke ngo dusaba amadini cyangwa tugira iki niki. Hanyuma igikurikira, ubu ndiko ndavuga mu bontu umenga biroroshe. Bantu mwe Imana yandungise mu Burayi ngende kwiga ubwoko bw'amahinguriro yose ngena akora. Amahinguriro y'i Burayi yose ibi bintu narabihanuye yose agiye kwimukira mu gihugu cy'i Burundi. Hanyuma natwe uko ubwami bw'Imana buzotera buhaguruka, buzotera bushinga imizi, niko ibi bihugu vya rutura Imana izobihana kabisa ku rugero rumwe tagira uko rungana. Imana ikabiturira ku rugezo rumwe namwe muzokwama muvuga muti ego. Murabona nk'ubu bihugu vyinshi biko birasambuka, muravye intambara ziko zirabera muri Irani, muravye vyabereye muri Ukraine, ngene ibintu vyose vyasambutse, mukaraba biko birabera mu bihugu za Dubai, za intuze za Emirates, za Israeli. Ibintu biko birabera n'ibintu biteye ubwoba cyane gose, bibasira bya bintu nyene bimwe barondera vy'ubutunzi bimwe bwa hatari, nivyo bariko barahonya. Ibintu vyatuma abantu babaho nivyo bariko barahonya, babikora n'amanyama barabizi n'integuro bateguye. Suva ngo nibishasha niki ibi bintu biramaze imyaka irenga 20 barabiteguye. Nanje ubwanje ubuhanuzi ndabufise burenga imyaka 20 Imana yikirantegura kugira ngo narababwiye yuko giye kugira ngo Imana imbwire buno bwami ndamaze imyaka 30 aya mabanga ndayicaranye. Kandi ku munsi Imana nyereka ivyo ntegerezwa gukora bidasanzwe. Nagomba ndababwiye mwe mu nyumva abantu bakonze kuvuga ngo baratoranijwe, ngo Imana yabatoranije mura ndabumviriza nkababwira ni namwe ko mumva nimuze kuri tele turabe ivyo mutubwire ivyo Imana yabatumye cyaye muze kuri tele. Uravyumva?
nagomba ndababwire jewe natanguye kwitegurira ubu bwami ntanguye gukora ivy'Imana ikirambwira bizokora muri buno bwami mwumvirize guhera muri 2004 uno munsi turi muri 2026 n'imyaka ingahe mwumvirize iyo myaka iheze niko nditegura kandi nagenda ninumiye sinavuga abantu bakunze kuvuga ngo bati none uyu muntu kavuga ivy'Imana ukamenga avuga n'ivya politike none gahemwe narababwiye ko narahiriye kuba umwami none se umunyapolitike no kuba umuhereje none umuhereje suvuga ivy'Imana umwami nawe ntaba ariko aravuga ivya politike none mvuze ivya politike nkavuga n'ivy'Imana mbega mba nihenze hehe rero nagomba ndababwira iryo jambo rya politike ico batazi politike bavuze ati umunyapolitike ni jambo risigurana umunyabwenge ntimuzave mwaza ngo nibindi ni jambo risigura umunyabwenge jewe nagomba ndababwire muri 2015 umuntu huzeye ubu n'umudirecteur n'umuntu yigeze kubagura amatari muramvya abamuzi baramuzi sitamuvuga izina ntangorane jewe twigeze kugendana mu modoka umunsi umwe mu nyuma yumva ivyo mvuga ntiyanyishuye uwo munsi uwundi munsi niho yambona ariko turavugana n'abandi bantu aravuga ati kandi uwo mudirecteur yari izo za kaminuza za kera kweri kuvugisha ukuri mu nyuma niho yambwiye ati uyu muntu ugenda mwitegereje canke jewe nkumviriza ivyo avuga bantumwe aho yari karavugana n'abantu bize za kaminuza aravuga ati uyu muntu afise ubwenge twege kugira ngo twize za kaminuza afise ubwenge gusumba bize za kaminuza z'i New York iryo jambo yarivuze yicaye ahantu n'ubu sindahibagiranya ahantu yari yicaye kandi nagomba ndabamenyesha ukuri jewe nta ntunzeye nta kaminuza jewe nize ndababwiza ukuri jewe kaminuza ntayo nize mugabo bantumwe ndi umuntu atinyitse mu biharuro jewe umunsi umwe naganiriye n'umuntu yize afise masters ari ngaha muri Australia mu nyuma ndamubwira nti ndamwumvirije ivyo ariko aravuga mu nyuma ndamubwira nti muntu wewe wize masters imyaka 5 kugira uronke masters ibintu wewe wize ndamubwira ndi imbere yiwe ibintu wewe wize jewe nta masters mfise wavyize imyaka 5 ibintu wize imyaka 5 je no bigusigurira mu minota 10 mbere ndamubwira nti mbere ndihenza ivyo wize mu minota 10 no bigusigurira mu minota 3 nuko we ntaco wize mbona baraguhenza aho nayiko ndamwitegereza n'imbere yiwe nagomba ndababwire mwemwe ko muranyumviriza nyamuntu yarariza mu nyuma ndamubwira nti nurire wihanagure kandi yari umugabo kuvugisha ukuri kubera yumvise umenga ndamusuzuguye mwe biteye ubwoba ndamubwira nti nurire wihanagure arambwira ati mbwira ati jewe mbere jewe ati wavuze iminota 10 je nanje ndaguhaye iminota 30 basi unshire mu ncama kati none wahinduye wabwiye kari iminota 30 ati nshira ku ncama kenda guhaye iminota 30 ndamubwira nti sindenze iminota 3 uravyumva ndamubwiye ibintu muri iyo minota 3 ndamubwiye ibintu muri iyo minota 3 yaraborewe aha kwa kugwa hasi acambaza ati mbwira nawe wize mu mashuri ya hehe ndamubwira nti twege nitwize mu mashuri yo mwisi twize mu mashuri y'ijuru yaraborewe aha kwa kugwa hasi mu nyuma ivyo namubwiye yaravyumvise mu nyuma yaragarutse araza kundondera aciye bugufi arambwira ati numvise uteye ubwoba cyane gose nagomba ufashe ati wambwiye ibintu mu minota 3 ati kweri naje ndumva yuko nsinza nagomba ufashe ya muntu kubera yaciye bugufi naciye ndamubwira nkoresheje nk'iminota nka 10 ndamubwira ibintu agenda gukora ubu uno munsi n'umukoresha afise amakampani kandi ari amajambo ndamubwiye yonyene gusa naciye ndamubwira nti ubu bwenge ufise wewe ntukwiye kuba umukozi ukwiye kuba umukoresha kubera ubaye umukozi ku myaka wize uzobura uriko uratakaza umwanya ati none nkora iki ndamwereka inzira acamwo ubu n'umukoresha ubu n'umukire ku rwego rwo hejuru ambonye anyita papa wiwe kandi jewe nta kaminuza nize jewe
je narabaye umudandaza jewe mu gihugu cy'i Burundi nta mudandaza n'umwe atanzi jewe Bigirimana nikora ndabivuga munyumva abadandaza muranyumva haba mu Kayanza Ngozi Gitega Bujumbura Rirare Kinama Rushubi Ntuzeye Rumonge Matana Rugenda Rwibaga Mwaro hehe nta muntu n'umwe atanzi nta mudandaza n'umwe bukeye bwa Muramvya Rutegama hehe nta mudandaza n'umwe atanzi uwuzi ko wese twaganiriye jewe akumviriza ivyo namubwiye wese numukire mu gihugu cy'u Burundi mvuga ku mugaragaro mvuga audio abantu bose banyumva bumpinyuza bakavuga ati uyu mugabo n'umubeshi uwuzi ko wese twaganiriye nimba yaragize amahirwe tukaganira n'umunota n'umwe cyangwa iminota ibiri numukire mu gihugu cy'u Burundi nkiri mu gihugu cy'u Burundi nari nzimvye kutora kugira umbone wasaba umubonano nk'ujya basaba kwa perezida nari ngoye gutora kurugezo mutagira uko rungana nubu ntiwopfa kuntora uko wigombeye nubu mbaye mu gihugu cya Australia nta bantu bashika 200 barambona mu maso mu yandi bumva mvuga ku ma audio bose bumva ngo nikora uzobesha ngo nikora turamuzi atubagomba kunyihendako ni bake banze ngomba mvuga ikibazo kimwe mugenzi wanje w'umuhanuzi yahanuye ibi abantu bishira hejuru abaperezida mugasanga baramanitswe amafoto ugasanga umenga nibigirwamana bimanitse ibiro byose ugasanga umenga bigiye bimanitse suko twege bizobabiri nta foto y'umwami ni nacyo gituma abantu bose mwifuza ifoto y'uwanje nta foto y'umwami bazokwigera babona ngo iramanitse n'iy'umwami icubahiro kizoba ari ic'Imana nta muntu n'umwe nta gisengwa na kimwe mu gihugu cy'u Burundi kizoba kihari nagomba ndababwira Imana yambwiye ntigira ishusho ivyo bamanika babahenda ngo nibishusho vya ba Mariya bibumbano ibiki ivyo byose tuzobiturira byose buri kintu cyari cyose muzi cyose bashushanije kigishushanyo Imana yaransa ati ntazogira ikintu kimwe bangereranya nta na kimwe urumva nta kintu na kimwe gereranywa n'Imana abantu bazoba babeshijwe no kwemera gusa kandi Imana igiye kubacisha bugufi kweri iryo jambo ndarigarutse ko nama ndavuga buri munsi Imana igiye kubacisha bugufi kweri hazokwambuka intwari gusa mwico gihe umuhanuzi cyangwa umwami azovuga bazomenya bati n'umuhanuzi avuze kweri uwari wese azoba yubaha umuhanuzi abahanuzi bagiye kuronka agaciro n'icubahiro ku rugezo mwetagira uko rungana mugabo n'abahanuye ukuri abahanuye ibinyoma bazohanwa mu bandi hanyuma abahanuzi mwese muhanura kandi nagomba ndababwira abantu mwe munyumviriza bantumwe kuba mubona yuko uwo muntu abahanuzi ba Tanzania ba Kenya ba Buganda bu Rwanda ba hehe uburundi bigo barahanura iki niki Kongo ibazungu barahanura baragira mwe mwumva uwo muntu ndasubiyemo iki kintu narakivuze mwumva uwo muntu gahemwe ari umuntu asanzwe mwumva uwo muntu ari umuntu asanzwe nimba mukoresheje ubwenge bwanyu namwe mwumva uwo muntu azoza gutwara icyo gihugu cy'i Burundi mwumva uwo muntu ari umuntu asanzwe subiramwo mwiyumvire namwe iryo jambo mwumva ari umuntu asanzwe mbega murazi ubwo buhanuzi maze kuvugwa bw'uwo muntu imyaka bimaze nimwe n'abahanuzi bamaze kuvuga ingene bangana mbega mwibaza ko uwo muntu ari umuntu asanzwe koresha ubwenge bwanyu mukora icyo bita mu gifaransa bita logique mwiyumvire namwe mukoresha ubwenge uwo muntu mwumva ari umuntu asanzwe uba yumvira ko uwo muntu ari umuntu asanzwe ni kweki none buri si yose kiravuga iti umuntu yitwa ukunuku nuku umuntu azoza ameze ukunuku nuku mwumva uwo muntu ari umuntu asanzwe ko abandi batavuzwe cyangwa baravuzwe n'umuntu umwe cyangwa babiri bikarangira mugabo isi yose ikaguma ikaravuga umuntu azoza ameze ukunuku ubuhanuzi buravugwa ijoro n'umutaga mugabo mukabiteragira utwatsi ewe gayewe agomba ndababwire bantu mwe nta jambo Imana ivuga ngo rihere kandi ntagiye gusura gutwara umuntu yatowe n'abantu kandi ndabe bibiri banga bizohera mu gihugu cy'u Burundi
kw'isi yose ntavyo bivuga ngo hariho umuperezida. Imana yabanje gutegura basi ndababwire aha muri Burkina Faso uyu perezida Traore murabona ko yagiyeho adatowe kandi ariko arakora ibintu biteye igomwe cyane gose. Hanyuma Imana yaramubwiye yuko yariko irereka abanyafrika ingene ibintu bigiye kugenda. Imana yongera irasubira yanyereka mu Rwanda suko bakora ibigororotse. Murabona ko perezida Kagame yugaye amashengero hafi nka yose. Imana yari igomvye kubereka yuko nihagera ko bugara amasengero atari ikintu gishasha cicaduka, ari ibintu habwo bisanzwe bihari. Imana nawe Kagame ikiramukoresha kandi suko novuga ngo aragororotse oya. Imana yaramukoresheje amashengero arayugara. Burya rero amadini yose rero agiye kugagwa yose. Mu nyuma ivyo bihugu vyibaza ko bikomeye cyane gose, Imana igiye kubisenya byose, bigiye kwakamwe umuriro byose. Mu nyuma bizogaruka gufukamira igihugu cy'i Burundi. Nkuko uyu muhanuzi yabivuze, nanje nongeye swenda bivuge kandi. Igihugu kitazoca bugufi, nari narabivuze, kitazoca bugufi ku gihugu cy'i Burundi, kigakorekeza amategeko y'igihugu cy'i Burundi, kigakorekeza amategeko y'ibwirizwa shingiro cy'igihugu cy'i Burundi, ibihugu byose bizoba birimwo intambara kandi bizoba birimwo n'inzara imwe sindamusiga, ntibizigera bironka amahoro. Yongeye yasuye kuvuga ibintu nanje nari kuvuga nanje. Ibihugu byinshi biragiye kuzotwagwa n'abarundi. Niho hazohera n'ikanguro. Urumva bazogenda gutwara icyo gihugu, urumva bemeza amategeko y'Imana, bemeze baze kubegereka n'ingene abantu batwara abantu neza. Abarundi mugiye kuzotwara ibihugu byinshi, ibihugu bitari bike. Hanyuma igihugu cya Afrika kigiye gusura kuba igihugu kimwe gitwarwa n'umwami umwe avuga ari kijana. Nuko mvuze Afrika gusa, n'isi yose. Isi yose abatazokwemera guca bugufi bakemera kugira mu mategeko y'Imana, nta mahoro bazigera baronka. Ibintu narabihanuye kuva kera. Harimo ibihugu bigiye kuzokubitika ku rugero rumwe ruteye ubwoba. Mbereye mu gihugu cy'i Rwanda, hazogira ibibazo bimwe itarigera bibaho no kubaho. Tanzania izogira ibibazo bimwe itarigera bibaho no kubaho. Somalia na Ethiopia bizogira ibibazo bimwe itarigera bibaho no kubaho. Ivyo bihugu nivyo bizogira ingorane gusumba ibindi bihugu kuko n'ivy'intagondwa. Ivyo bihugu bigiye kuzogira ingorane, bizogira ingorane kweri. Mugabe ikibabaje bizokubitwa uburuhiro bwose, biruze kuruhira guca bugufi vyemere kandi bizokwemera byamaze kumererwa nabi. Kuko nta numwe twege tuzohamagara ngo naza tuyoboke oya. Bonyene Imana izobacisha bugufi kugeza hamwe bavuga ati mpaka tugende ku mugwa w'Imana w'amahoro. Ko nabwiye ko Uburundi azoba ari umugwa mukuru w'amahoro, nta bindi w'Imana, nta bindi. Imana niho izobira, amategeko yayo niho azoba ari, ubwoko bw'abahanuzi bose niho bazoba bari. Buri munsi bavuga Imana imbari iki, uvuze ukuri babyemeza, utavuze ukuri bakubitaka hariya toka mushenzi. Bintu niko bizoba bimeze. Aho ndababwiye urutonde rw'ibintu rengene bigiye kuzoba. Imbere si heza mw'abantu mwe, kandi mperahereza kwiri jambo. Mw'abantu mwe dufise ububasha mwe butagira uko bungana. Je Imana n'ubu ibi bintu narabivuze inshuro nyinshi. Uwo nzobwira akumva azorokoka, uwo nzobwira ntiyumve azopfa, nta bindi. Uko byabaye kuri Loti nuko byabaye kuri Nowa niko bigiye kugenda. Sinuko byabaye kuri ntuze Mose abo yabwira bakumva bararokoka, abatabwiye abo yabwiye ntibumve nta numwe yarokotse, bose barapfuye. Imana igomba yisubiza icyubahiro kubera Imana yarasuzuguwe ku rugero rumwe utagira uko rungana. Abantu bazogira mu mategeko y'Imana ku rugero rumwe utagira uko rungana. Amategeko ya Satani yose azofutwa. Nagomba ndagiriza ku iki cya Bibiliya nagomba ndababwire bantu mwe. Abantu benshi bumva mega ko Bibiliya ni ikintu nyene gitagatifu. Nagomba ndababwire yuko Bibiliya ya mbere yabayeho ni Bibiliya ya Satani. Iyi Bibiliya bavuga ngo ni Bibiliya yera yagiye kubaho
Bibiliya ya Satani imaze imyaka 1700 bakoresha Bibiliya ya Satani. Mu nyuma rero je Imana ndababwira yuko harimo muri Bibiliya harimo ivy'ukuri n'ibitari ivy'ukuri, mu vyumva uko nyene bafashe Bibiliya y'ukuri bafata na Bibiliya y'ivya Satani, bimwe babikura muri vya Satani bavyandika mu vya Bibiliya y'ukuri, bafata Bibiliya y'ukuri barayinyegeza biyandikira ivy'iwabo bigombeye. Harimwo ivy'ukuri n'ibitari ivy'ukuri, n'ubu muvyemere canke mugombe mureke, kuko je Imana nababwiye je Imana ntiyantumye kwigisha, Imana yantumye ndabasigurire ibintu abantu batazi gusa. Uvyemera akavyemera, utavyemera ntavyemere, kubera Imana iraje yonyene kwibariza mbega wewe wakoze iki, undi wakoze iki, undi wakoze iki, umwe wese azohabwa ingero ingana n'ivyo yakoze. Nta bindi, nta bindi, nta bindi, nta vy'ubuhangange, nta vy'abagenerale, nta vy'iki. Reka sinorangiza ntavuze n'iki ca perezida w'igihugu c'i Burundi. Perezida w'igihugu c'i Burundi numva bavuga ngo ni generale. Generale wa wapi? Generale wa hehe? Nagomba ndababwire yuko umwami canke perezida ni icariho c'Imana. Umuhanuzi n'umuvugizi w'Imana. Mugabo ubu icariho c'Imana iyo watowe mu kuri, Imana ikakwemeza. Si ibi vy'aba Evariste biyimitse bonyene. Mwico gihe iyo wiyimitse urangiriza ivyago, ukarangiza upfuye, nabi wawe bose mukajana. Yitegure n'ubu na wenda muhanurire, azorangiza nabi, ivyo bivye ntibazobirya, kandi n'abana babo ntibazobirya. Nizo ngorane bafise zo kwiba ivy'Imana. Ivy'Imana ntivyibwa. Hama nagomba ndababwira abivye igihugu nabo, igihugu nticibwa. Kwiba igihugu ni ugutakaza umwanya, igihugu nticibwa. Bogomba bobireka ntaco bimaze. Igihugu ndasubiyemwo, igihugu nticibwa. Nkeshimana niwe yaririmbye aravuga ati igihugu si icana, kandi igihugu ntigipfakara. Oya, ababikoze bibaza ngo bakoze ibintu vy'ubuhizi, mugabo bizorangiza n'abana babo bapfuye bayerera. Je nama ntanga uburorero, kudakora ivyiza ntaco bitanga. None murabe Micombero ivyo yakoze, abana biwe bari hehe? Umwana wa Micombero bavuga ngo je ndi umwana wa Micombero akihaya hehe? Okay. Abana ba Buyoya bokwihaya ngo je turi abana ba Buyoya hehe? Abana babagaza bari hehe? Abantu bose bagiye batwara igihugu c'i Burundi bonyereka ngo mbega abana babo bari hehe? Kubera iki nta vyiza bigeze bakora, ati bokwihaya iki? Novuga nti muze mukora ivyiza, ibi mubireke. Twige rero mwibwo bwami hazoba hakorwa ivyiza, umuntu azoba afise agaciro ku rugezo rumwe rutagira uko rungana. Nuko mugira amahoro, muhezagirwe. Ivyo nivyo Imana rero yantumye ndabasigurire. Ababishobora mwumviriza aya audio yose uko ari 3, yose arimwo ibintu bizima kandi bikomeye. Murakoze. Imana ibahezagire.